Dubaye ikaze mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi tugeze mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi. Reka ntangure amakuru yacu baza kwifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakundana wa Saint Valentin, kuba wemera abadukurikirana aho bari hose muhimbagwe mugire ibihe vyiza. Hano makuru yacu rero y'uno munsi twabateguriye akaba agizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Mugihe amaze igihe yibonekeza indwara y'amaso mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko iyo ndwara ari indwara ivugwa igakira mu gihe wituye abaganga. Nayo kuri no munsi abakozi bariko barubakwa inyubako nshasha ya Bankobu niba yakoze uno munsi biturutse ku kugene badahembwa neza agashahara kabo ku gihe. Ndabayikaze rero mukanya n'inkuru imwe ukwayo. Sangwa ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nkuko narimejeje kubibamenyesha. Mugihe amaze igihe hibonekeza indwara y'amaso y'imbwa mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi, umushikiranganje w'amagara y'abantu Ridwine Baradahana amenyesha ko iyo ndwara ari indwara ikira mu gihe wituye abaganga. Ndabasabe tumukurikire. Haraheze iminsi hibonekeza mu gihugu abantu benshi barwaye indwara y'amaso amwe bita amaso y'imbwa. Iyo ndwara y'amaso ikaba yandukira cyane biciye mu gukoranako n'umuntu arwaye iyo ndwara mu gihe yivyiringiye canke mu gukora ku bintu byandujwe n'umurwayi. Ibimenyetso bikuru by'iyo ndwara navyo nibi: amaso atukuye, kuvyimba ibigohe, kwivyiringira urudaca, gufatana kw'amaso na cane mu gitondo igihe umuntu avyutse, kubabazwa n'umuco bigatuma umuntu aguma akorora amosozi. Iyo ndwara yandukira n'ingoga cane bivuye ku mosozi canke ibirashi no gukora ku bintu vyakozwe ko n'umurwayi hanyuma ugakora mu jisho utakaravye neza. Ni indwara ivurwa kandi ikira vuba. Nagira rero nsabe abene gihugu ko boheba ingeso yo kwiha imiti batandikiwe n'abavuzi, kuko iyo abantu baje barakoresha imiti nabi, ingaruka mbi nuko idaheza ngo isubire kubakiza. Naho iyo ndwara y'amaso ishobora kwikiza, hariho ingingo umuntu ashobora kwifatira abonye ibimenyetso, nko kwikandisha amaso udutambara dukanye imbere y'ukuja kurondera ubuvuzi. Tuboneyeho rero akaryo ko guhanura abene gihugu ngo bikingire iyo ndwara y'amaso mu gukaraba neza kenshi n'amazi meza n'isabuni, mu kwirinda kuramukanya duhana iminwe, mu kwirinda kwikora mu maso mu gihe tutakaravye neza. Mu ntumbero yo gutuma abantu batandukizanya, duhanura abanyeshure n'uwo wese yafashwe kuguma imuhira, gutyo tugabanye ubwandu ku bantu benshi. Si indwara ihitana abantu ariko irahungabanya ibikorwa vya misi yose. Twitwararike rero gukurikiza ingingo zo kugira isuku cane mu gukaraba n'amazi meza n'isabuni. Tubandanya n'amakuru yacu. Abakozi bariko barakora ku nyubakwa y'ibanki Bankobu no munsi ntibakoze imirimo yabo bivuye ku kugene ngo bataronka agashahara kabo ku gihe. Ndabasabe tubakurikire. Turi hanze kubera ko agashahara kacu katariko karaboneka, kakaba kararenganye amatariki twahora tukaronkerako, kakaba katarashobora gusohoka. Amezi abiri, ukwezi kwa mbere twahembwe ku nduru, tumaze kugira greve baduhemba amafaranga biyumviriye, baduha amahera make. Abashefu bacu barakubisa amezi abiri badahembwa, nabo nyene baguma babarindiriza uko nyene. Natwe twari twarasezeranye ko itariki ya nyuma yo guhembwa ari itariki 10, ariko haraheze nk'amezi arenga 5 duhembwa ari uko turinze gutera greve. Bamwe ndi tasimuhira turinyegeza abo dupangiye, ku buryo iyo upangiye umuntu nawe aramubwiye ati naze yasirika 10 nzoguha agafaranga kawe k'inzu, hari igihe no gutaha taha ukisamaza mu mihana kubera ugumana isoni z'umuntu upangiye. Irishire hamwe dukoresha yitwa Hama. Mugabo haje akandi ga societe kitwa Buremvu, niko twagiraniye kontra ko kajejwe gutora amafaranga muri Hama kakaca kayatumwa. Ubuhereye uno munsi
jewe mfise nk'umwaka n'amezi naragiye mu kwezi guheze muri INSS nta n'ifaranga ririye amafaranga yempo baradukata ntituzi ko yaja mu kigega cy'igihugu nuko yaja muri ako kantu ibi bintu n'ukuri birateye isoni hariho bene wacu baca baca inyuma ya kwiga bakoresha ngo bagomba baturangura imishahara aribo bitwa bajya abamanagingi bagezwe b'imishahara natwe twasaba yuko abo bantu leta iyo banza ikaraba nk'iyi sosiyete bankobu bakaraba abo bantu bakabakurikirana na obera abantu ikabakurikirana ku buryo abo managingi batakwiye kubaho kugira turanguriye imirimo twizigiye ati tuzofungurira imiryango tuzoriha amazu tuzotera imbere ico dusaba amafaranga ya INSS je nk'ubu unye nari nsigaje imyaka mikeya kugira pension naragiye kwisansumisa muri kwezi guheze bambwiye ko atana 10 ririye nkeneye uko dufaranga bankase batume kandi atura abakozi bashika 500 harura abakozi bashika 500 ata muntu ariko atwa amafaranga ari munsi y'ibihumbi 15 mu myaka 3 wumva jaye. Amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'ivy'ubutunzi kuri wa 13 Ruhuma haruguruwe icese ihinguriro ry'amata Siske. Iryo hinguriro rikaba gitabiriwe n'indongozi batandukanye kugira ngo bafashe ivyo birori vyo kugurura iryo hinguriro. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Patrick Atangimana. Umurisho w'ingoma n'imbyino ndangakaranga nivyo vyasamirana iburinga muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza kuri wa 13 Ruhuma uyu mwaka nyene turimwo mu birori vyo kugurura icese gisata ca Siskai cyo guhingura amata ya Kanovera uruganda rwa Lifeway. Prosper Ndangamira nyene kwiyumvira umugambi akaba n'umuyobozi mukuru yamenyesheje ko rwari urugamba rutoroshe kugira iyari ngorane ihinduka karusho yo gutangura. Twatanguye atari societe atabishira hamwe ahubwo byatanguye ari ibintu bito nshaka amata yo guha umwana ndagusanga ko hari ikibazo ntafitiye igisubizo kandi ngomba kukirondera fata inzira njya korora uruganda ruraha mu myaka 5 iri imbere tuzaba tumaze kugera ku rugero cyangwa tugeze hejuru y'inganda ziri muri aka karere. Nasaba abahagarariye leta ngaha turi kumwe banyakubahwa bashikiranganje muzakomeze mudutera iteka mudufashe. Nayo ku bwa Maître Amandine Niyubahwe umwunganizi ajejwe amategeko mu go ruganda barafise ubushobozi n'ubuhinga bukwiye byo guhingura amata. Aya mata akogwa mu buhinga buzwi bwa none kubavyigiye kandi amata akogwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu araba iby'imfungurwa. Amata kandi dukoresha n'amata tuba dukura mu mararo tuzi dukorana kandi neza tuba tubona ko inka zaho zikurikiranwa neza. Siskai gushikubu imashini twari dufite ziko zakora amata ashika ku 10,000 ku maritiro 10,000 ku munsi, ariko harandi mu mashini bamaze gushiraho azoshobora gukora amaritiro ashika ku 100 ku munsi. Ku izina rya leta y'u Burundi umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubudandaji n'amahinguriro Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko imigambi mwe niyo ari yo gushigikirwa kandi ko ari izoshikana Burundi kuri yambono kazoza y'igihugu giteye imbere. Burundi yashize igisata c'uburimyi n'ubworozi imbere mu bisata bizodushikana ku musaruro mwiza, ndetse ico gisata azoshobora gutuma igihugu c'u Burundi hamwe n'abene igihugu twese dushika kuri yambona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Nimubandanye muvumbura ubuhinga bwa none budufasha guteza imbere igisata c'uburimyi n'ubworozi, eka ndetse mwitwararike na cyane gukora umugambi mwisunze amabwirizwa y'ubuziranenge, amabwirizwa agenga amatagisi n'amakori, amabwirizwa kandi yubahiriza ibidukikije ku neza y'isi dutuyeko no ku neza ya twese. Eka mukore mwisunze ineza y'uruganda n'ineza y'igihugu. Hambavu y'igisata Siskai cyo guhingura amata, uruganda Lifeway rurafise n'ibindi bisata bitandukanye nka Sunway, ishure ryigisha ubuhinga bwo kurima no korora kijambere, Nobilis Pharma idandarizo ry'imiti bitungwa, Green Farm uruhongore rw'inka hamwe na Food Security Company
ihinguriro ry'ifungurwa z'ibitungwa. Tubandanya n'amakuru yacu ngiye kuri no musi ahimbajwe umusi udasanzwe wahariwe umweranda Valentino kubakundana ngo abakundana bari bakwiye gukomeza ugo rukundo nkuko uwo mweranda yaruharaniye. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Bernice Igiraneza. Itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka isi yose irahimbaza umusi mukuru w'abakundana witiriwe Valentino mweranda. Padiri Amando Kana arangurira ubutumwa mu kigo c'abihebeye Imana ca Foyer de Charité aratubwira igituma uwo musi mukuru wagiyeho n'ingene wari ukwiye guhimbazwa. Mu gihe umwami wa Roma yahagarika byo kushinga ingo kw'abasore kubera ko yari yagomba kuzaratwara imisore yose ku rugamba, akabona ko abamaze gushinga urugo bangukira urugamba, acateka ko atazosubira kubaka. Musenyeri rero Valentino abashatse kubakana umuhungu n'umukobwa bakundana bashaka kubakana akabategura mu mpisho akabahezagera bakagira ubugeni. Aho rero uwo mwami wa Roma Abundius abimenyeye yaciye amwica. Abashaka rero guhimbaza neza umunsi mukuru wa Valentino mweranda bazirikana ko yagwaniye urukundo rushikana ku kubaka urugo rutera iteka abarugize bakaronderanira ineza ubuzima bwabo bwose. Nico gituma abahimbaza bose bo kwama bazi kandi bazirikana ko urukundo Valentino mweranda yagwaniye kandi yapfiriye n'urukundo rwo kurondera k'umuntu agira ashika kwiteka yaremewe n'Imana. Nayo kubibaza ko uwo musi mukuru uhimbazwa n'abakatolika gusa, Amando Kana avuga ko atari vyo namba. Dukora twebwe muri izo nyigisho dutanga ntidutumira abakatolika gusa, dutumira abantu bose. Mbere tubisha ku maradiyo no ku nyamakuru nko kwa BTV kuko urukundo ntirugira idini. Umusi mukuru w'abakundana watanguye guhimbazwa ku nshuro ya mbere mu gihugu c'Ubwongereza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 950, ukaba wagenewe guhimbazwa n'abubakanye canke abitegurira gushinga urugo rwabo. Amakuru yacu tuyasozerereye mu gisata c'ibijanye n'imico n'akaranga kuva ku igenekerezo rya 21 gushika ku igenekerezo rya 23 Ruhuma mu kigo c'abafaransa IFB ngo hazuba hariko haratunganywa isabukuru yahariwe gutwenza ku nshuro ya kabiri. N'inkuru twateguriwe na Alain Lorisi Ndongozi. Tunganije kuri wa gatatu igenekezo ya 14 Ruhuma ikiganiro kubanditsi n'amenyesha makuru mu ntumbero gushira habona ibikorwa bitekanijwe mu isabukuru ryo gutwenga Festival d'Humour de Buja rizoba ku nshuro yaryo ya kabiri mu nyubako z'ikigo c'abafaransa kuva ku igenekezo rya 21 gushika ku rya 23 Ruhuma uyu mwaka. Amandine Sagne arongoye ikigo c'abafaransa IFB amenyesha ko kuri iyi nshuro hazobonekamwo akabijya katabonetse ku nshuro ya mbere. La nouveauté cette année, au-delà du fait d'être à l'Institut, nous avons, pour ceux qui connaissent bien cette muri uno mwaka hejuru yo kubera muri kino kigo tuzokwakira undi mugwi ugizwe n'abahinga b'abarundi mu gutwenza uzokwa mutangura ibirori no kuvuga kuva isa 12 z'umugoroba imbere yuko ibirori nyezina bitangura. Kazoba rero arakayo keza kubazokwitabira iyo sabukuru ko gushobora kubona impano ziri mu gwaruka rw'abarundi ndetse no kurushigikira. Encourager les jeunes humoristes sur la nouvelle scène extérieure dans un cadre décontracté, agréable. Kubwa Gloria Kaneza ajeje kumenyekanisha makuru mu buserukizi bw'Ubuswisi mu Burundi buri mu basanzwe bafashe mu mugongo iryo sabukuru ngo kazoba arakaryo keza kugwaruka bw'u Burundi rusanzwe rukora umwuga wo gutwenza. L'ambition c'est aussi de voir que l'art c'est pas seulement du folklore mais ça peut aussi être un vecteur. Nakajya ko kuryoherwa n'ivyo ariko isabukuru nk'izo zirashobora gufasha mu kunga ubucuti hagati y'abahinga bava mu mihingo itandukanye. Iyi sabukuru rero izofasha ugwaruka rw'abarundi rukora umwuga wo gutwenza rutaramenyekana gushobora gushikana impano zabo kure hashoboka. Nico gituma mu buserukizi bw'Ubuswisi mu Burundi bwashimye kwifatanya n'ikigo c'Ubufaransa mwitunganywa ry'iri sabukuru ubona ko ari gisata kidakunze gushigikirwa kenshi. Commencer qui font des soirées comme Hippolyte le jeudi. Iyo sabukuru izokwitabirwa n'abakora umwuga wo gutwenza bavuye mu mihingo itandukanye
uhereye ku barundi Michel Sengazi na Hawuri Mugisha umunyakameruni Valerie Ndongo uwarasi akomoka mu gihugu ca Maroc Christian Mukuna yamuka mu gihugu c'u Suisse eka ndetse n'umukenyezi Abel Bowara ava muri Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ino ngaho rero duciye dusozerera ano makuru yacu ariko imbere yuko tuyasozera mu nkundire ndabasubiriremo ingingo nkuru zari ziyagize mu gihe hamaze igihe hibonekeza ingwara y'amaso yimbwa umushikiranganje w'amagara y'abantu amenyesha ko ayo maso yugiye kwa muganga avugwa kandi agakira n'ingoga nayo abakozi bariko barakora ku nyubakwa y'ibanki bankobu ntibakoze uno musi imirimo yabo biturutse kubona batoronka agashahara kabo ukugihe. Nino ngaho rero tuciye dusozerera ano makuru yacu y'uno musi mu nkundire ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ndabashimire bagenzi banje bafashije kuyatorokanya ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mu banyu no mu byanyu murakoze.